Ikaze mwebwe mwese mudukurikirana turi kuwa 9 ntwarante umwaka wa 2022 akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Je ngira ndabashikirize ni Nuzume Godefroid naye uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza akaba ari Mugisha David. Turabahaye ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari zikurikira. Ishiramo wasiri borije nk'inyishu kubahora biyunguruza bakoresheje amakinga, amatukutuku ndetse n'amamoto. Murabikurikirana muri ano makuru. Abene gihugu baba ku mutumba wa Gasenyi muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ngo bariko barahomba vyinshi kuba batarahabwa umuzibukiro. Nibinyene murabikurikirana muri ano makuru. Tubafite n'ayandi mu mwanya inkuru imwe kwayo. Inkuru imwe ukwayo. Mu gihe haraye hahimbajwe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya bwatunganije igikorwa cyo kwerekana amasanamu y'abakenyezi babaye imboneza mu kurangura ibikorwa by'iterambere batowe mu ntara 10 zigize Uburundi. Ni inkuru twatohorejwe na Ponsier Sibomana. Haraye hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bwatunganije igikorwa cyo kwerekana amasanamu y'abakenyezi babaye imboneza mu kurangura ibikorwa by'iterambere batowe mu ntara 10 zigize igihugu cy'u Burundi. Hari kuri uyu wa 9 ntwarante uyu mwaka mu kibanza citiriwe kwikukira. Kubwa Claude Buci, umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yamenyesheje ko ico gikorwa cyatunganijwe mu ntumbero yo kwerekana ko n'abakenyezi bashoboye guterera mu iterambere. Yanamenyesheje kandi ko ubumwe bwa Buraya bukurikiranira hagufi imigambi y'abakenyezi bo mu Burundi kandi ko babitwararitse. Nayo kubwa serukiye ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu mu Burundi, amenyesha ko leta y'u Burundi yanashizeho ibanke y'abakenyezi mu ntumbero yo gushigikira abakenyezi mu migambi yo kwiteza imbere mu kubaronsa ingurane. Muri no mwanya turi muri kino gikorwa ubushikiranganje bw'etwe imibano gushigikirana agateka kazina mu iterambere gakumira twaje kugira ngo dushigikire aba bakenyezi bitwa yuko bagize ico bamara mu gihugu mu rukurikirane rw'ibyo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi, na cyane yuko ejo aho twari mu ntara ya Rumonge hariho abakenyezi bibi y'abakenyezi bashimiwe bagerageje gukora ibikorwa bitandukanye kandi by'akamaro mu gihugu. Ikindi twashikiriza nuko iruhande yuko abakenyezi batandukanye uko bayunganya mu gihugu, leta iherutse gushiraho ibanki y'abakenyezi, ibankiza itanga ifasha abakenyezi nyene herekeza abakenyezi abagabo ntiturimo bwa turashobora kuguruzayo amakonti mugabo bijanye no kuronka ingurane n'ibikunda ni nakarusho kabo abakenyezi gusa. Rero twosaba yuko abo bakenyezi bafata umwanya twegumushikanganje turigisha imigwi itandukanye y'abakenyezi ingene bashobora gushika muri iyo banki, ingene bashobora kuronka izo ngurane, ingene bazishura kuri amafaranga mato y'icane yo mutubagira tuti ni byiza yuko abakenyezi babimenya kugira ngo barabe yuko kuri ako karyo leta ishizeho katabapfa kubusa muga bagerageze kuraba yuko bakegeye bagashika kugira ngo bashobore gukora indi migambi y'iterambere izotuma imiryango ishobora kwitunganya mu bikorwa byabo, bagashobora gusomesha abana ku mashure, bashobora kwivuza kwa muganga, bakaja mu yindi migwi y'amakoperative atandukanye ku mutumba canke ahandi, bagashobora kwivuza baciye muri bya by'amashirahamwe yo kwivuza no kuvuzanya. Mwomenya kandi ko uwo munsi mukuru arakaryo ko kubakenyezi ko kwerekana agateka kabo, ndetse bakerekana kandi ko nabo bashoboye, bagasabwa kuva mu mazu bakijukira kuja mu mashirahamwe mbere no kuja mu ntwaro. Mugenyene turi mu kwezi kwahariwe agateka k'umukenyezi, ishiramo ryo kunguruza abantu wasiri rihamagarira abafise ingendeshwa cyane abakenyezi kwitura iryo shirahamwe kugira bakorane. Ni mu gihe iri shirahamwe rija ari nk'inyishu kubahora biyunguruza bakoresheje amamoto, amatukutuku ndetse n'amakinga, ibi navyo biriko birahagarikwa. Ni inkuru twatohorejwe na Prosper Niyibitanga. Mu gihe turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi, ishirahamwe wasiri ryatunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura
Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'icenda ntwarante umwaka wa 2022 ngo ni mu ntumbero yo guhamagarira abakenyezi mu gukora na cane kugira ngo bashobore kumenya kwitunganiriza kazoza. Ibyo ntibyashikirijwe na Raisa Nahayo aserukira iryo shirahamwe. Wasiri ikaba ari shirahamwe rimaze imyaka 2 irenga ritanguye rikaba ryatangujwe n'umukenyezi, tukaba dukoresha abakenyezi ahanini, tukaba turi mu mashirahamwe agerageza ariko arahwanya ubukene, ariko araha akazi abarundi barenga 80. Wasiri ikaba ari shirahamwe rikoresha ubuhinga bwa none, rije riha uburenganzira, rije riduza rishira mu kibanza cyo hejuru igisagara cyacu cya Bujumbura, kuko nitwe twari dusigaye inyuma muri aka karere kw'isi yose. Abantu bariyunguruza mu buhinga bwa none bakoresheje internet, donc amadetese cyo bituma hariho za Uber na hehe. Urumva Wasiri ije guha Bujumbura ako karusho ko gushobora kwiyunguruza mu kwezi kw'iwacu, mu kwezi kwahariwe ukwishira no kwizana k'umukenyezi. Nico gituma bavuze tuti ni byiza yuko dukora iyi conference muri uwo mwanya, kuko tugizwe ahanini n'abakenyezi. Jewe ndi umukenyezi, hanyuma tukaba dushaka guhimiriza abakenyezi bose, kuko ni benshi ngaho mu gisagara ca Bujumbura bafise akaduga, niba atakazi bafise bashobora kuba batakigafise canke atakazi bafise canke bafise n'umwanya, kugira ngo bashobore kwiyungunganya, bashobore kugira ico bakoze, hanyuma bateze imbere imiryango yabo, biteze imbere kugira ngo bakore. Muri Wasiri ngo baje nk'inyishu kubiyunguruza na cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu kwiyunguruza bakoresheje ubuhinga bwa Wasiri, bagakoresha telefone zabo. Ikindi ngo baje nk'inyishu kubahora biyunguruza bakoresheje amakinga, amamoto n'amatukutuku, ibiriko birahagarikwa. Wasiri nkuko nababwiye twiyumviye gutegura conference de presse mu kwezi kw'abakenyezi, nico gituma twarimenye gusanga gashika. Hanyuma ikintu novuga nkunganira muri bushasha nuko Wasiri izoca ishobora kuba akaryo ko gufasha abo bantu bahora basanzwe biyunguruza n'ubwo buryo bakuyeho, ushobora kwiyunguruza na Wasiri. Yego bizoshoboka. Rero nkaba ndabahimirije abantu gufata Wasiri ari batatu ari bane, hanyuma bagafata umuduga kugira ngo dushobore gufashanya twese, kuko déplacement yama ikenewe, umuntu yama akeneye kwiyunguruza igihe cyose. Twabamenyesha ko iryo shirahamwe rya Wasiri rigiye gukorana n'umunyabugenegene atwenza abantu Mutima Comedie kugira ngo abafashe kumenyekanisha ivy'iryo shirahamwe. Abenegihugu baba ku mutumba wa Gasenyi muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bamenyesha ko bariko bahomba vyinshi mu gihe batarahabwa umuzibukiro wahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ni nkuru twatohorejwe na Ponsier Sibomana. Nkuko bishikirizwa na Amos Ndacayisaba, umukuru w'umutumba Gasenyi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, amenyesha ko kuva leta yafashe ingingo yo guhagarika kugurisha no kubaka amaparcelle yo muri ako karere, abo bene gihugu babona ko aragahombo kadasanzwe. Aho ni mu gihe imizibukiro bari bemerewe batarayironswa, nayo amabanki akaguma abakata. Aho ni ku bari baratse ingurane, bagasaba leta kubaronsa imizibukiro hamwe no gusubiramwo bijanye n'itangwa ryayo, kuko ngo aho iryo tegeko ryashigwa habona amaparcelle yarakizimbutse. Turangiza tubamenyesha ko itegeko ryo mu 2008 ritegekanya ko parcelle y'imetero 200 kuri 200 itangirwa umuzibukiro w'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Umutumba Gasenyi ntabwo uri hepfo gato y'ikirimba, ahubwo n'ikirimba ubwacu cubatse ku mutumba Gasenyi. No kuvuga mu 2009 harabayeho decret yafata hegitari amajana 5, hanyuma mu 2016
harashoboye gusohoka dekre ifata hegitari 40 na hegitari 160. Hanyuma hegitari 40 yarashoboye gutangirwa umuzibukiro ihajya nyene mubona bubatse ikirimba ca nyene cyo mukuru w'igihugu na kumbure na harya handi mubonesha amaso mu mbavu. Haci hasigara rero uruhande rungana na hegitari 160. Urwo ruhande rero kuva ico gihe hasohokeye dekre mu 2016 nta nyishu janye n'ivy'imizibukiro abene gihugu bigeze bahabwa, ahubwo bagumye basabwa yuko bandanya kubayo bihanganye, kubandanya bubahiriza amategeko kubijanye n'ingingo zari muri iyo dekre zibuza kugura canke kugurisha, kubaka no gucukura ibijanye n'amakariyeri. Mwakoze kudukurikirana kuva mu ntango z'aya makuru kugera ku iherezo, tubamenyesha ko JCTV mubandanye muyikurikirana muciye kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mwanditse akajambo JCTV naho utaha.